Abagumyabanga bo muri komine yagutse ya Cibitoke basozereye ibikorwa bari bamazemwo imisi cyo gutera ibiti ku mabarabara. Kuri uyu munsi ibikorwa rusangi vyabereye ku mutumba wa Rukana yambere, aho ivyo bikorwa vyatewe iteka n'umushingamateka yatowe muri komine Rugombo, hamwe n'utwara microfinance Eden ku rwego w'igihugu, akaba n'imvukira yo ku mutumba wa Samwe. Abajejwe indimo n'abatwara igisata ntunganyamatongo bo muri komine Rugombo. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse ya Cibitoke ari kumwe n'umunyamabanga ajejwe iterambere muri iyo komine nyene, hamwe n'ujejwe indero mu ntara ya Cibitoke, akaba n'imvukira yo ngaho nyene murukana. Ibiti vy'imikaratusi birenga ibihumbi 10 nivyo vyatewe n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Rukana yambere. Ivyo biti vy'imikaratusi vyatewe ku musozi uri hafi y'agace bita mu Mihoro kari ku Rusizi ku mutumba wa Rukana yambere. Bahejeje gutera ivyo biti vy'imikaratusi, baciye berekeza mu kandi gace kari kw'ikaburimbo, aho bashoboye gutera ibiti 200 vy'ikawa. Urongoye zone ya Rukana yafashe akanya yakira abubahwa bari bateye iteka ivyo bikorwa rusangi. Twebwe rero twagira ngo tubahe ikaze hano hantu mwino zone kuno mutumba wa Ruhwa, ubu citwa Rukana yambere, kugira ngo mwicare caye mugugwe neza muje gutera iteka mu kigo ciza c'iteka, amuhejeje kudufasha gutera igikumba c'ibiti birenga ibihumbi 10 vy'imikaratusi n'ikawa zirenga 200. Nikaze rero ndazi ko hano hantu ntimwaheruka, abagumyabanga mbere n'abene igihugu muri rusangi bari bakumbuye kuko muri n'ibintu byinshi. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse ya Cibitoke yibukije abaraho akamaro k'igiti, yongera abahamagarira kubibungabunga. Mwe wese mu cubahiro ciwe yatewe n'Imana tugeze ndefdede n'insinzi. Cambe twamaze dushimira Imana duteye iteka kugira ngaha. Ubwa kabiri dushimire bano bubahwa baduteye iteka shinga amateka tumushimire cyane duteye iteka kugera kuri no mutumba kwifatanya natwe mu gutera ibiti mu mumpera mashi cyane. Turaza kumuhereza akanya mu kanya kugira ngo atubwire ijambo nyezina, ariko twagomba tugende tuvuze duti kijya giti twateye ni giti citeka, mu bibandanye mugikingira kuko igiti n'umugenzi w'umuntu. Iyo umuntu aba yahantu hatari igiti arahura n'ibibazo, kuko umuyaga mwinshi uraza ukamubangamira. Iyo ahantu hatari igiti usanga n'imvura itahaboneka. Rero bijya biti duteye bingana n'ibihumbi 10, ikawa 200 muri korere murigirire neza, kugira ngo ejo abana bacu turiko turavyara baze baronka abantu bakuri igiti cyo kubaka inzu, abana turiko turavyara baze baronka bakuri igiti cyo gucana. Murabona ibihe tugezemwo, ibiti vyarahonye, kandi umuntu ashobora kuba hadafise igiti kuko igiti kiramufasha mu buzima. N'umushingamateka yatowe muri komine Rugombo yafashe akanya nawe nyene arasigurira abene gihugu akamaro k'ibiti. Kuza ngaha twazanywe n'ibikorwa rusange, twaje muri wa mugambi wa leta wo gutera ibiti. Leta iduhimiriza gutera ibiti impande zose zaho duherereye. Ubu turageze mu bibazo by'amakara, turageze mu bibazo byo kubaka, turondera ibiti bikabura, kubera twebwe nyene ari twebwe twagiye tuvyicira kutamenya akamaro k'igiti, tuvyicira kutamenya ko ejo tuzogikenera. Ubu rero turi muri wa mugambi wa leta wo guhimiriza abene igihugu tubasange ku mitumba kugira ngo tubigishe ingene bategerezwa gutera igiti, kuko igiti niwe gitera ku mbuga yawe ni wewe kizogirira akamaro n'umuryango wawe. Ariko mumenye neza yuko igiti akamaro kacu ari kenshi cyane, kizana imvura, kikagufasha mu bintu ibyo ari byo byose bishoboka bikenewe.
ariyo mpamvu rero twagira dusabe duhereye aha umuntu wese azi ko ku rugo rwiwe atagiti gihari apfuma agenda agire effort atere ibiti 5 canke 10 n'ibinarenga sivyo gayemwe. Yongeye guhimiriza abenegihugu kwijukira igiterwa c'ikawa kuko ari igiterwa njabukamazi, hamwe bocijukira bizotuma igihugu cacu gitera imbere kuko ico giterwa kizana amafaranga y'agaciro. Yemwe banyarukana, mu myaka yahera muri Rukana hari ikawa jinshi sivyo gayemwe. Hari ahantu hajya mwijya nzira kwa ntuzene mbari kwa ntiroranye hari ikawa jinshi cyane. Nagira ndabasabe musubire muje muri programme yo gutera ikawa kugira ngo dusubirane ca gita bya bitara twari dufise mu minsi yahera. Muje mu mahiganwa kuko ikawa ntabwo ari igiterwa gisanzwe nkuko mukibona kujya. Kijya ni igiterwa gishogwa mu makungu. Kimaze gushogwa mu makungu kigatuzanira amafaranga y'agaciro. Kandi amafaranga na wewe ugashikirwa. Umushingamateka yatowe muri komine Rugombo yasozereye ahimiriza abenegihugu kubumbatira amahoro n'umutekano. Ikindi naco nagira ndabasabe guteramira umutekano. Muranyumvaga yemwe guteramira umutekano. Umutekano nico kintu ca mbere no basaba muri ku rubibe rw'ibihugu bibiri. Nimuzovuge ngo umujya musirikare ni wajerwe umutekano. Hama nawe ugarana. Wibagire ko umutekano wewe wenyene utawufise no munzi wawe nta mahoro ufise. Nimwiyumvire ngo leta izoncungerera umutekano. Wewe banza uwicungerera. Hanyuma wongere utanga inkuru ukwiriko iravugwa, ukwiriko irakogwa, ukwiriko iraba. Inkuru y'umutekano ntuyigumizeko. Kuko ni wayigumiza ko wewe wenyene niwe bizogarukako. Sivyo gayemwe. Murarire umutekano. Kuko nk'ubu murabona ko ibigori bihari ibitoki bireze ni kubera yuko hari amahoro n'umutekano. Ejo ntagira bababuza kubishora. Munanirwe no kurya umwimbu mwiyimburiye. Niyo mahoro n'umutekano bariko barababwira. Ibyo bikorwa rusangi byarangiye mu kanyamuneza kadasanzwe.